natanguye inywa drogue zisanzwe ibi vyatsi byose ibi bita marijuana ariko uri muri milieu mbi uguma ugerageza n'ibindi ndateba ndashika aho nywa héroïne ni drogue ni poudre ni poudre iva mu gitegwa citwa pavot ikaba synthétisée ikavamwo une drogue dure iyo drogue rero narayinyoye igihe kinini cyane narayinyoye nk'imyaka 22 imyaka 22 yego unywa héroïne Shalom nshuti namwe bakunzi ba Empower TV ndabaramukije aho muri hose nizere ko muguwe neza kuba bitameze neza naho mbandanya ndababwira nti nimwihangane biracashoboka turi handi nyene rero kuri Boulevard de l'Uprona Restaurant Bardos aho benshi bakunze kwita kwa Sogo twaba twatewe iteka rero ryo kuronka umukozi w'Imana Ndorimana Louis Marie akabagiye kutuganirira ku ntahe y'ubuzima bwiwe ariko imbere ko dutangura reka tubibutse gukora subscribe share na like kugira muze murakurikirana ibiganiro vyacu nkuko bisanzwe kaze cyane yego murakoze kaze kuri Empower TV ndakunze kumva bakwita akazina ka Chiko yego niryo zina bamenyereye kuko nakazina naronse kuva nkiri umwana muto cyane yego nkuko bavyumvise rero Chiko turashaka kutubwira intahe y'ubuzima bwawe turabizi ko ari intahe ikomeye cyane kandi ishobora guhindura ubuzima bwa benshi kaze murakoze mbanje gushima cyane kubona mwantumiye yego ujya gushingira intahe Imana ni ikintu kiryoshe cyane kuko kifasha benshi je nabayeho nk'abandi bana bose nkurira mu muryango ariko kubera kutumvira abavyeyi umwana yatanguye kutumvira hari inzira umuvyeyi yaba yaratrashije ugasanga uri kuri ideviyamwo uhura na vyinshi jewe rero naradeviye iyo nzira abavyeyi bari baranciriye hama ngwa mu biyovyabwenge yego mu madrogue natanguye inywa drogue zisanzwe ibi vyatsi byose ibi bita marijuana ariko uri muri milieu mbi uguma ugerageza n'ibindi ndateba ndashika aho nywa héroïne ni drogue ni poudre ni poudre iva mu gitegwa citwa pavot ikaba synthétisée ikavamwo une drogue dure iyo drogue rero narayinyoye igihe kinini cyane narayinyoye nk'imyaka 22 imyaka 22 yego unywa héroïne ariko tutaratangura uko kuntu wageze ku kunywa héroïne mbega vyagenze gute kugira utangure kunywa ibiyogo vy'abwenge niki kicabiguteye natanguye ndabivuga en fait umuntu aba yarabaye désobéissant ku bavyeyi hanyuma iyo ubaye désobéissant ku bavyeyi uca mu nzira yawe atari y'abavyeyi rero iyo nzira niyo ikujana muri ivyo vyose bibi urumva donc wabigiyemo nk'abandi bana uko nyene bandi babigendamwe ko bigendamwe naguye muri groupe mbi okay yego urumva uba waradeviye ukaja mu vyawe hanyuma ugahura n'abagenzi babi bakakujana muri ivyo bintu
turatangura rero kunywa nca ntangura kunywa heroine. Ariko hari byinshi ntababwiye. En fait narabaye umusoda. J'ai été à l'armée pendant 6 ans. Hanyuma déserta. L'armée du Burundi. Yego. Da déserta. Déserse baramfunze. Bamfunze. Mpura ndi mu mpimba mpurirayo n'abantu baba toxicomane. Baba abagenzi banje. Abaribo babinyigisha. Urumva je navyigiye mu mpimba. Hanyuma ndabikonsoma. Ntabizi ntazi ububi bwavyo. Haragera aho nta bandekuye. Naramaze kuba accro. Shitse hanze rero mbandanya ndabikonsoma. Hama haragera aho nyene mba un vrai toxicomane. Kuko uko ugenda ubikonsoma niko n'umubiri ugenda ubireklama. Ugasanga haragera à la longue aho udashobora kugira ikintu na kimwe utabikonsomye. Urumva le cerveau ntibigikora neza. En fait ni ibintu bitusha le système nerveux central. Urumva ugasanga ikintu cyose kugira commande ya cerveau ibe nukuba wamaze kugikonsoma. Urabyumva rero kiranazimvye cyane. Ça coûte trop cher. Ça coûte combien? Ubu unye sinzi en tout cas jewe igihe nabikonsoma le gramme yari kuri 60,000. 60,000. Yego. Ukuvuga iyo gramme warashobora kuyikonsoma ku munsi? Même plus hein. Même plus. Yego. Bon bivana n'uburyo. Kuko uko ugenda uronka uburyo bwinshi niko consommation ugenda uyiduza. Urumva bon je nari ngeze muri consommation ya 1 gramme par jour. Ni menshi. Atakaza ufise 60,000. C'est beaucoup d'argent. Donc uca wiyaranja uburyo yaronka. Kuko umubiri wawe uguma ureklama ico kintu. Haragera rero aho ubu musu. Bien sûr. None we yaronka gute? Ninde umuntu yo kwizera akazara guha 60,000 ku munsi? Ntibishoboka. Nta numwe. Abavyeyi bararuha. Cyane gose. Abagenzi bakaruha. Sivyo? Hakagera rero aho uba obligé yo kwiba. Ukaba umusuma kabisa umusuma. Hamwe abantu bose bakubona bakegeranya utuntu twaba ati arashitse. Yo. Urumva? Bon. Ubwo buzima narabubaye imyaka myinshi cyane. Niba n'imyaka nkingahe? 22 ans. 22 ans. Yego. Ubaho wiba kugira uronke. Kuko drogue urayinywa ikagukura ku bantu. Urabaho wambara ipantaro imwe, urabaho utakigira n'isoni. Amour propre yawe ukayibafua. Ntagire icubu gitinya. Urumva? Ugasanga rero la communauté irakurojeta. Irakwigizayo. Kuko baravuga bati uyu muntu yinjiye iwacu aratwiba. Ntabura akantu agenda atwaye. Ugasanga bagenda bakwigizayo. Wewe rero nawe iyo bakwigije ucuja kurondera abakwakira. Abakwakira ni babandi nyene musangira ivyo bintu. Et tu trouvais normal ukabona ati nta kundi nteza kubaho nuko nyene? Yego. Ukava mu rugo ahantu wahora uryama neza ukaja kurara mwibarabara mu ikarato. Wari ufise matera muhira amashuka meza. Wari ufise impuzu ukazigurisha. Wari ufise ibirato ukabigurisha. Ibintu byose ugasanga usigaranye ipantaro imwe nayo nyene yuzuye mwinda. Nta soni ukwigira urazica abantu babona.
inzara zikaba rouge ngo wisize vernis urumva zikaba rouge kubera kwica inda inda zarabaye nyinshi mu mpuzu urumva rero harageraho nyene umera nk'umusazi tu deviens comme un fou abantu bose bakakubona akavuga ati abantu yo fumapfa yararushe afadhali akufe tu ubwo buzima rero narabubayemo igihe kinini cyane harageraho Imana ingendera Imana yakugendereye gute ndabivamwo jewe narafunzwe narakoze igafa ahantu baramfunga mu mpimba ubwa kabiri yego ubwa kabiri baramfungamo no umudroge yamafungo imisi yose yamafungo donc n'ubuzima bwo none umusuma yiba imisi yose wamufungwa za PJP za BCR za zone utwo n'udusanzwe n'ubuzima ça fait partie de la vie urumva ariko rero haragezaho ntugitinya ikintu cyose uvuga uti iki inye kiranzanira amahera yo kugura drogue urakigerageza uraciba nivyo ahantu hakomeye nivyo muri Cour suprême muri Cour suprême baramfata wari wivyiki nari vyo ordinateur portable baramfata baca baramfunga baca barangirira dossier rapide baracisha imbere y'abacamanza baca barandugika mu mpimba le même jour mu mpimba bwa kabiri yego voilà nshitse mu mpimba ebana ndakubitika très sérieusement kuko famille yose sinashobora nta niyo niyumvira ndashika mu mpimba ndababara ndakubitika très sérieusement ndagurisha utuntu twose nagiye mfise kugira nshobore kuronka naho ndara ni loi de la jungle hariya nta udafise visite ni uca wimenya uravyumva none utayinyoye ego je comprends hacabiyo soif nivyo ndabigushikirako narashitse mu mpimba ndabura ca kintu nategerezwa umubiri wa reclame je naramaze 1 mois ntafungura ntafungura ukabaho birakunda kubera ikintu cyose nashira mu nda caca kigaruka ikintu cyose nanywa amazi gusa ndabwira abaganga bo mu mpimba ati ni mu ntera amaserumu ndazi gituma barantera amaserumu amaserumu rero agenda yoza ugenda ama diarrhée donc mu nda hagasubira kuba hazima kuko burya umudroge urashobora kumara amezi umwaka utari ivyo kurya vyo mu nkono urya umukate ifanta amata ibintu nk'ivyo usanga rero estomata yarumye usanga yarumye urumva rero nshitse mu mpimba naramerewe nabi cyane ngira nari mfise nk'ibiro nka 20 ngira j'étais trop maigre trop maigre uribaza narashobora kwihwanya mu nda gutya izi ntoke nkazifatanya zigafatana gutya uribaza hamwe ubona umuntu nyene ugize gutya yoca wari ugeze kure nari ngeze kure hanyuma ndaba mu mpimba baranshira mu bitaro ndagira amadiare ndagira amavomissement abantu bakagira ubwoba bakavuga ati uyu muntu aratugwako ariko petit à petit umubiri ugenda usubira kuba muzima ariko kubera kubura umubiri ureklama ntangura kunywa mpindura ibiyobyabwenge ntangura kunywa
bayita ngo iki bya vyatsi la marijuana nkaca nshirako n'ibinini rero les somnifères amadiazepa kugira ndabe yuko noshobora kugera aho la connaissance gato oya donc ndabe yuko nogera aho drogue yahora ingeza uravyumva je mélangeais tout ivyatsi marijuana nkashiraho ama somnifère nkaca nywa n'ama whisky tujya tu whisky two mu masaje kugira ndabe yuko noshobora gusinzira byo ntivyari bizimvye byari bisanzwe sico kimwe byari bisanzwe naho nyene urumva uri mu mpimba kubironka ni makanya kiyindi kubironka urumva ubwo buzima ndabubamo hanyuma ikintu caje kunkiza bafunze umukuzini wanje yari umuntu akomeye yari directrice financière muri Leo bamufunze en fait niwe yabaye imbarutso vraiment y'agakiza kanje sinashoboye kuvyakira kwakira kwa donc ni nabana twakuranye je nakuriye ku mutante wanje tante maternelle abo rero bitwa nk'abasœurs nk'aba grande sœur banje urumva sinashobora kuvyumva ukuntu ashobora gufungwa n'abana bameze gutya warabakunda yego bameze gutya twarakuranye ni je bandeze kuva mfise 1 an nakuriye iwabo urumva bon abatabizi bavuga ati donc bavuga yego ngo chiko kwa Tito urumva afunzwe baza kumbwira ahantu nariko ndanywera iganja bambwira ati banafunga ule sister yako kasema mwe muri abasazi je nta mu sister wanje yoshobora gufungirwa ngaha cavuga ngo genda urabe ngo umwe muri Leo ngo baramuzanyesha nza numva umutima urasimvye barapreshije ati umwe muri Leo ca ndahaguruka ngenda kuraba nsanga effectivement niwe sinihanganye vraiment nararize sinashobora kuvyumva ndavuga nti wewe ngaha wewe nawe arambwira ati wewe kuri ngaha nije birazwi birumvikana jewe nibwo buzima urumva nije nubwo buzima nibisanzwe iryo joro naragiye kuryama ndagendegwa ijwi rimbwira ati hajya Rosa ntiyafunzwe ati aje juste de passage kuraba eta urimo numva nda numva ndagize ubwo nta muntu yambwiye ubutumwa muntu w'Imana jewe donc Rosa yarafunzwe le lendemain ntangura kuja gusenga sindi kuvyumva ndavyumva Rosa yarafunzwe tubona na rimwe umunsi ashika ndaja kuryama bukeye nazindutse gusenga bukeye nawe bace bamurekura twabonanye rimwe twabonanye umunsi ashika urumva ndavuga nti quand même rijya jwi numvise mu ijoro ryari ryo kandi wagiye gusenga utarusanzwe uja gusenga c'était la première fois c'était la première fois donc ntangura kwisubirako kwiyumvira ndavuga ni quand même nta mwana yarerewe kwa ntuze arashobora kumera nk'uko kwanje sivyo ntangura kwisubirako ndavuga ni no ndafata decision yo guheba
ibiyovyabwenge les drogues inzoga ndaziheba ikintu cananiye guheba yari itabi kubera gusa la tante yaje une cousine erega imana ikugendeye ifise ama strategie menshi kuko je nararirira imana vraiment namambwira imana nti imana pfumunyica mveho kuko hakuguma ndi muri iyi eta mbaho ubuzima bwo kwiba omwe mveho imfe burya rero imana irumva imana irafise ukuntu irafise inzira zayo rero imana nibaza ko yacishije muri ijya nzira y'umukuzini kugira pour être sauvé je rero natanguye gusenga imana iranganiriza cyane imana iranambwira ati harageze kutaha nari condamné j'étais condamné de 2 ans ariko à 11 mois non à 9 mois niho Rose yafungwa à 11 mois nari namaze gutangura gusenga à 11 mois nari niyongereye ibiro 200 20 kilos mu mezi abiri kubera wari watanguye gusenga imana igenda igufungura et donc abantu bankunda abantu bangaburira ndavyibuha baramakazi je suis infirmier de formation oui ivyo byose wabigira warize je ndafise diplôme y'ubuinfirmier urumva baramakazi ntangura gukora mu mpimba mvura abaprisonnier urumva icizere kiragaruka kandi umutima w'ubumana muri je wari utanguye kuba active nk'uko uvuze ndatangura gukunda imana kubera ibyo yambwira narabibona yarambwiye ati wowe ugiye gutaha ndabivuga ariko ndabivuga ntinya kuko j'étais condamné ndavuga nti je imana yambwiye ko ngira ntahe none wamenye ijwi ry'imana gute utaragigeze donc voilà nuko nyene oya irakuvugisha urumva conviction haraza muri wewe conviction ukavuga ati ibyo byose iyi assurance mfise si isanzwe ataba ko ari ijwi ry'imana rero avec la prière umuntu aba ariko aragira ugenda wiga utuntu tumwe ugenda umenya ukuntu imana ivuga sivyo imana iramvugisha kabisa ndabwira abantu nti je vais rentrer imana yambwiye yuko hageze yuko ntaha abantu baravuga ati noneho zamugi zawe ziravyutse ati ziravyutse kweri ati wowe uri condamné de 2 ans tu viens juste de faire 11 mois none ugira utahe ati ntiharagera ok ndihorera bandanya nisengera hanyuma haca haraba grâce présidentielle habaye grâce présidentielle nsanga ni muri liste y'abazotaha ca ndabwira ba bantu ntimwabonye imana ntibesha iyo yavuze irashitsa ca ndataha nakijijwe shitse hanze donc c'était difficile yuko bemera yuko nakijijwe naratashe muhira baragira panique baravuga ati aragarutse ariko bakabona kamwe bati il y a un changement ariko barambwira ati non ati on n'a pas confiance en toi na confiance tugufitiye nkababara nkavuga ni en tout cas jewe ndazi neza ko imana izobemeza hama petit à petit urabona bakangerageza bakaza baribagiza agatelefone hajya bakaraba yuko bagasanga udufaranga ku kabati bakaraba yuko baza kudusanga finalement barabona ati wa muntu yarakize bya bintu nivyo hanyuma imana irangirira neza nyene ndasubira mu muryango abagenzi barasubira kuboneka
ikintu Imana yamfashije niko yampaye abagenzi bashasha mpebana na bamwe ba kera ico caramfashije cyane kuko burya milieu irakonfluensa gose iyo ufite abagenzi babi uba mubi nkabo ugize abagenzi beza uba mwiza nkabo je suis tombé dans de très bonnes mains et voilà vraiment ego naguye ego canangura gusengera muri Life Center niho wakirijwe rero bon okay ni mu mpimba hama eglise wagiye mu bwambere uvuye mu mpimba ari Life Center oya no nasengera muri katolika ariko mcampura n'umugenzi twasangiye ibiyovyabwenge kera yakijijwe imbere yanje niwe yankweza ukuboko anja muri Life Center ego c'était fini uri umukristo ego Imana ushaka n'ibintu by'ibiyovyabwenge envie yaraheze hanyuma Imana ni ya grave Imana ni ya grave ntushobora kwibaza ibintu Imana ikora donc urabona nk'umuntu yagize 20 ans ari umusuma hanyuma uno munsi akaba ari umugérant d'une entreprise igenera nk'umuriyoni ku munsi urumva ko ari ibintu bidasanzwe umugérant wa entreprise ya ni Cartier Center okay Imana yakugira icizere kwemeza n'abantu uribaza ico kintu si ikintu gisanzwe ni Imana yonyene ishobora kugira ibintu nk'ivyo Imana niyo yonyene ishobora gukora ama merveille nk'ayo ego murakoze cyane ariko rero Chiko ndumva hari nka suggestion ushobora guha abajene muri iki gihe hari abariko barabijamwo hari abatarabijamwo sinzi conseil ushobora kubashikiriza kuri isa urakoze cyane ikintu ahanini nifuza kuvuga mbwira premièrement abatarabijamwo nshaka kubabwira yuko vraiment drogue ni ikintu kibi cyane kuko drogue ntushobora kugira ubuzima uyirimwo drogue iragukura mu bantu bazima ikakujana mu bantu bapfuye urumva rero nifuza yuko abakiri bato batarabijamwo bomenya yuko gufata drogue ari nko kwikwegera urupfu abona batarabijamwo bamaze kubijamwo bivamwo gute abamaze kubijamwo nabo ababirimwo ico nababwira nuko haracariho icizere kuko na jewe nagize imyaka 22 ndabirimwo ariko Imana ishobora byose Imana nizera Imana nsenga Imana nama mvuga mbwira abantu ndazi yuko ibishoboye Imana irashoboye guhindura ubuzima bw'umuntu rero ndanabwira n'abavyeyi cyane ntibatererana abana babo ntibagire roje ku bana babo kuko kenshi abavyeyi baratuma umwana yienfonsa kurusha burya la chaleur parentale irakonta cyane umwana gukira ku mwana yego donc abamaze kuja muri ivyo biyovyabwenge uhanura abavyeyi babo ko bashobora kubaha affection yego ntibabatererane kuko iyo umutereranye aba mubi kurusha ego urakoze cyane kuri conseil papa Chiko mwarakoze kutwitaba twababwira rimwe mu muratwumvise kandi twabonye ko intahe yanyu ushobora kugira icifashije abantu benshi cyane ego turabashimiye rero nanje ndabashimiye cyane kubona mwanyizeye mukantumira yego
même la prochaine fois muronse ego muzombwire vraiment nzoza ego murakoze cyane Imana ibahezagire merci beaucoup